ko indirimbo twamaze kutororokanya zishobora kuja muri top 10. Magic voice. You already know. Nje kuvuga urukundo wankunze kuva kera natera mbere bujuba muri bo abone muge nikoko muge makubaye woman. No matter what they do, I'll be there for you. No souffrance pour lui c'est normal. Niwawana na wamwegisha uribuka ko yakoreze Parira pamparira Clovis Production. Abibabwiye ni kindi gice dushobora gukurikirana umutumire wacu. Umutumire wacu si uwundi yitwa William. Katika maisha kuna stano nali wembe tumie kima skuru puku kapotea we Matiko turakuranga ariko kandi tuza kuba dufise umutumire wacu asanzwe avariya mu ntara ya Rumonge yitwa Williams. Ni umwana akiri muto cyane ariko afise ibikorwa bimeze neza cyane. So ivyo vyose nibindi nizindi ndimo makuru ya yijya no hino niyo tuza kubashikiriza muri kino kiganiro cuno munsi cha Friday lecture. Ariko nkuko twamatiko turabikora indirimbo y'ukwezi murayizi ni indirimbo yitwa hari ubushobozi. Aselo Twins nabana bakiri bato bashoboye kuronka ikibanza ca mbere muri top 10 heruka. Nibo rero twamaduhera ko indirimbo mu biganiro byacu byose iyo twatanguye ni indirimbo yitwa hari ubushobozi. Ibanezeze mwese aho muri hose muriko muradukurikirana ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane mu gisagara cya Bujumbura, muriko muradukurikirana mu ntara zitandukanye z'igihugu, muriko muradukurikirana mu bihugu bitandukanye byo muri East African Community, ariko kandi muriko muradukurikirana ahantu hatandukanye muri Afrika. Tubashimire cyane mwese muriko muradukurikirana canke mwama muriko muradukurikirana igihe cyose. Nito DJ Rafa Mr. Home Mr. Nyumbani nama ndi kumwe na mugenzi wanje Spokes, ariko Spokes akaba ari mu karuhuko. Ni kuvuga azotangura ibikorwa ku munsi wa mbere. Murazi yuko no mu bikorwa ibindi yaba igikorwa cha B News ni mwashowe kumubona muri nondwi. Ariko kandi nshimire cyane witwa Mika ari muri son tuma abashikira tankomanzi. Ndamushimiye cyane kandi ndazi yuko nawe nyene ameze neza, ameze strong. Ariko nshimire cyane witwa Nizi Boy Nestor, nawe nyene ari mu buhinga bw'ivima kugira ngo ibi vyose muri rusange bishobore kubashikira atangorane. Tugiye naka karirimbo kitwa haru bushobozi. Inutose kwisica awizina ivyaremwe vyose bitandukaniwe kwizina ariko ari ubushobozi mu izina rya Yesu, ari ubushobozi budasanzwe muri iryo zina rifise ubushobozi budasanzwe. Turabashimiye cyane Aselo Twins muri ako karimbo kabo kitwa hari ubushobozi na karirimbo ku kwezi ngaha kuri televiziyo yacu ariyo yanyu ya BTV. Ariko kandi ibiganiro bitandukanye harimo n'ikiganiro Friday Light Show muzogenda mukurikirana ako karirimbo. So turabashimiye cyane, turashari kumwe namwe kandi ibintu ni vyiza birengeje urugero. Hama nkuko nababwiye yuko tuza kuba tufise programme zitandukanye muri kano kanya. Reka dukurikirane hari umukiza Gamarielle sanzwe ariko aragira stage ngaha canke ariko arimenyereza kuri televiziyo yacu. Yaduteguriye amakuru atandukanye na cyane amakuru atari yo mu Burundi, amakuru yo hanze y'u Burundi. Uraza gukurikirana amakuru yo mu Rwanda, muri Tanzania n'ahandi. Reka tumuhe akajyo kugira ngo ashobore kudushikiriza ayo makuru. Nyuma yo makuru turaza kugaruka ngaha tubabwire kuvyerekeye na top 10 iriko irabandanya n'ukuntu iriko rategurwa n'ukuntu igiye gutangura, kandi kugira ngo ubandanye mutora hanyuma uzotogwa azosubirire ino ndirimbo nyene muhejeje gukurikirana ya haru bushobozi y'umugwi Aselo Twins.
So turabandanya na kino kiganiro cacu arico canyu ni kiganiro ca Friday Light Show. Murashobora kubandanya mutondekera kuri 75 550 na cyane ku butumwa busanzwe kugira ngo dushobore gusoma ubutumwa bwanyu ubwo muri ko muratwandikira. Nababwiye neza nti igice ca mbere turabashikiriza indirimbo y'ukwezi, indirimbo hari ubushobozi twabashikirije kandi amakuru musanzwe mutorokanyizwa n'abagenzi bacu basanzwe bashikiriza amakuru yo hanze, ariko kandi mukanya tuza kubashikiriza urutonde rw'indirimbo 10. Izo ndirimbo ni indirimbo zizotangura guhiganirwa cyane cyane abagenzi bacu ba Be Live bamaze kuba pre, ni kuvuga izo ndirimbo muzoca mutangura, tuzoca tubabwira yuko mutangura kuzikurikirana, ariko kandi mubandanya mukurikirana cyane cyane televiziyo yanyu ya BTV, ariko n'imbuga zose za BTV, aho umwanya n'umwanya tushobora kubabwira yuko izo ndirimbo zimaze kuja muri systeme ya Be Live, aho mushobora gutangura gutora. Rero tubamenyeshe neza yuko indirimbo twamaze kutororokanya zishobora kuja muri top 10 ni indirimbo umubabaro ya Sakbi. Reka tuyikurikirane gato. Imwe mu ndirimbo ziri muri top 10 yacu shasha, na cyane murazi yuko twagize amahigo yo kuzishira kuri Facebook yacu, muragenda muratora, ariko kandi nashaka ukurikirane indi ndirimbo yitwa Queen y'umuririmbyikazi Shani Queen. Ni indirimbo yitwa Queen. Uni muto ageze Magic Voice, You already know. Furugu nyingi mpaka wanapagawa, nasema sisi mpaka wanasashawa. Ni indirimbo ya kabiri iri muri gwa rutonde nababwiye bw'indirimbo 10, indirimbo muzobandanya mukurikirana cyane kugira ngo mushobore gutora. Tuzobabwira mu biganiro byacu bikurikira, ariko kandi mashobora kubandanya mukurikirana imbuga zacu ngurukana bumenyi kugira ngo mushobore kumenya ati indirimbo zamaze kuja muri systeme ya Be Live. Murazi ko tusanzwe dukorana n'ishiramwe Be Live kugira ngo mushobore gutora neza mu mihora ibiri, muhora wa Smart n'umuhora wa Echo Net. So indi ndirimbo ikurikira ni indirimbo yitwa Kizunguzungu y'umuririmbyi yitwa Mr Champagne. Indirimbo yitwa Kizunguzungu nimwe mu ndirimbo nazo ziri mu ndirimbo 10 ziri ku rutonde rwa top 10 shasha, ayo muzotora kugira ngo tumenye ninde azotokana kibanza cha mbere. Na nyene iri mu ndirimbo 10 zimuri top 10 yacu ni shasha. Nabwiye nti tuzobebwira ku bindi biganiro canke kuri social network zacu, mubandanye mudukurikirana aho muzoronka iyo liste ivyemeza neza yuko indirimbo rero twatangiye kuzitora, ukuvuga ucumenya rero indirimbo yawe iri ku nimero ya kangahe kugira ngo utangure kwitora. Ariko indi ndirimbo yitwa Uruwera ni indirimbo ya Christopher amwe na Prosper. Christopher ni umuririmbyi w'umurundi asanzwe akora ibikorwa by'ubuhariya mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi akaba yavukiye hariya mu ntara ya Cibitoke. Amaze gukora ibikorwa bitari bike, amaze gukora ibi na biriya. Yarigishijwe n'abantu benshi, yaba ba Dudu, ba Apollinaire, Fortran, Bigirimana n'abandi benshi basanzwe bari muri uwo mudiho wa gospel. Rekana ko nyene tugakurikirane akaririmbo kiwe kitwa Uruwera. Nje kuvuga urukundo wankunze kuva kera. Okay, ni indirimbo yitwa Uruwera ya Christopher, nayo nyene iri mu ndirimbo ziri muri top 10 yacu shasha. Ariko kandi iyindi ndirimbo ikurikira ni indirimbo yitwa Muje ni DJ Oli, DJ Oli, akaririmbo kiyo kitwa Muje, nako nyene kari mu rutonde rw'indirimbo 10 twashwe kubatorokaniriza kugira ngo zishobore kuja muri urwo rutonde twababwiye. Reka nayo nyene
tuyikurikirane. natera mbere bujuba muri bo abone muge ni koko muge abone koko muge. Okay, muge ni indirimbo ya Mr. DJ Oli, washobora kumubona ariko arakanyukura ko karimbo kiwe ka muge. So reka ndababwire yuko nimwe mu ndirimbo nazo nyene zatowe kugira ngo zibe mu ndirimbo 10, indirimbo 10 twabashikirije na cyane kugira ngo zibe muri top 10 yacu. Ndibaza mugiye yashoye kuryohera abantu bose bari ariya na hino, abari mu Kamenge, abari mu Kamesa, abari kuri beach, abari hehe ahantu henshi cyane muri kano kanya, abambaye noir, rouge, bleu, donc impuzu zose turavuga tuti muryoherwe. Urashobora kwambara rouge, ukambara noir, ukambara vert, ukambara nk'iyi wanje ariko ukaguma uryohewe. Siko impuzu nishobora kugutuma utaryoherwa, aho siyo. So muge na karirimbo ka Mr. DJ Oli. So indirimbo ndibaza yabaryohe cyane, Rafi, Rafani, Christelle n'abandi benshi bose, dutahe n'abandi benshi bose muri komera dukurikirana muri kano kanya, Mr. Blazo n'abandi bose muri komera dukurikirana. Indirimbo ni muge. Ari indirimbo toshaka ko mukurikirana, indirimbo yitwa Fresh by We Love Music. Reka nayo nyene cyo kuyikurikirana, indirimbo iri muri gwa rutonde nababwiye rw'indirimbo 10. Hebu njoo kwangu kidogo, wachangu kiboko, inama kidogo. The way you wind up, fresh, wind up. The way you dance, so fresh, wind up. Ukuri kora, fresh, wind up. Utuma jembera. Okay, Fresh We Love Music ni mu ndirimbo nayo nyene iri muri top 10 twabateguriye. Nashaka indi ndirimbo ikurikira ni indirimbo yitwa Niko na Mke. Ndafise umugore, niko na mke go sawa sana. Abantu bose bariko bara enjoyinga, ndibaza bafise abagore babo bimeze neza cyane no masaha n'amasaha meza. Niko na Mke ni Kidum ari kumwe na Regional Pular na karimbo kari mu mujyi wa Bazuki. Ndabasavye mugakurikirane, twagiye. Kidum kibido na Regional Pular. Niko na Mke na Kidum kibido kibuganizo ari kumwe na Regional Pular. Indirimbo yitwa Niko na Mke iri muri za zindi 10 nababwiye yuko zitegerezwa kuba ziri muri gwa rutonde rwacu. Okay, indi ndirimbo yitwa Nisaidie ya Andy Mwag nayo nyene reka tuyikurikirane, iri muri gwa rutonde rw'indirimbo. Asigaye indirimbo zibiri, inyuma y'ino ndirimbo azobasigaye indirimbo zibiri, hanyuma cyo tubabwira ikindi gice gikurikira. La souffrance pour lui c'est normal, ne lui demandez pas tout ce qu'il sait, volez pour lui. Nisaidie ito Andy Mwagi ni umwe mu baririmbyi bacu b'abarundi basaze bakorera ibikorwa byabo hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Muri kano kanya nawe nyene akaba yashowe kutogwa kugira ngo abe mu ndirimbo 10 ushobora kuha mahigwe akomeye bazobe mu ndirimbo ya mbere y'ukwezi. Indi ndirimbo ikurikira ni indirimbo yitwa Wibuke Ushime. Wibuke Ushime, Lizette ni umwe mu baririmbyi asigwa na Sylvane. Murazi ko mama we niwe aririmbye ino ndirimbo, akaba yashoboye gusubiramo ino ndirimbo. Reka dukurikirane kano karirimbo Wibuke, hanyuma turagaruka tubabwira indirimbo ya nyuma, hanyuma turababwira amakuru 2-3 tubateguriye, hanyuma turakira umutumire wacu. Tubabwiye turafite umutumire yitwa William, asanzwe aba hariya mu ntara ya Rumonge. Umwana akiri muto afise impano ikomeye, aza kutubwira byinshi mu bijyanye n'impano yiwe n'ibikorwa ariko arakora.
Okay. Ni indirimbo rero yitwa wibuke ushime ya Lizette, numwe mu baririmvyikazi basanzwe bakora ibikorwa byabo hariya mu gihugu ca Canada, ariko kandi akaba nawe nyene yashoboye gutogwa kugira ngo indirimbo yiwe izo muri top 10. Indirimbo ya nyuma iri ku rutonde rwa nyuma ni indirimbo yitwa tunapendana, muririmbyi akiri muto yitwa Mr Giba, nayo nyene tuyikurikira. Ni nyuma ino ndirimbo ndagaruka kugira ngo nababwire indirimbo shasha zasohotse. Ari indirimbo yasohotse ku munsi wejo wahijya yejo, ari indirimbo yasohotse ku munsi uno munsi. Ndaza kubabwira n'andi makuru hanyuma tubandanye n'umutumire wacu. Clovis Production. I know you love me and I love you tunapendana sana. Okay, ni indirimbo yitwa tunapendana, umuririmbyi yitwa Mr Giba, umuririmbyi bakiri bato cyane, ariko kandi dushimire cyane mugenzi wacu Vivansi ntagasigaye, asanzwe ari umumenyesha makuru ari kuri radio televiziyo Rema FM, radio televiziyo Rema, asanzwe akurikirana ibikorwa vyiwe vya minsi yose. Uno muririmbyi yitwa Mr Giba. So indirimbo rero yasohotse ku munsi wahijya yejo, ni indirimbo yitwa nderura umuririmbyi Aimable Tayaya. Indirimbo itaramara imisi myinshi, imisi 2 yonyene isohotse, shaka tuyikurikirane. No mu ndirimbo shasha rero ni indirimbo yitwa nderura y'umuririmbyi Aimable Tayaya. Nderura nk'umwami sweetie, you sweetie, nderura inkoni na kamwe mu ndirimbo zageze ziravuga cyane muri no ndiheze, na cyane kubijanye n'ibikorwa bitandukanye. Twarumvise Natasha yatumiriwe kuri anniversaire y'umu ambassadeur wa Allemagne. Twarumvise amakuru atandukanye yagiye aravugwa kuriwe, na cyane ko yagiye kuba umu brand ambassador wa Hub Design. N'ayandi makuru yagiye aravugwa kuri uwo muririmvyikazi, ariko cyane ino ndirimbo aho yagiye irerekanwa cyane ku mateleviziyo mpuzamakungu yaba muri East African Community, aho yagiye iraronka ikibanza gikomeye cyane. Reka tuyishiremo, hanyuma mu kanya turagaruka kandi tubabwire ayandi makuru, inkuru imwe ya nyuma, and then turaza kwakira umutumire wacu. Kumva ko utatinya inkoni ikagusosera, nimba vyakaze nkarira. Okay, nyuma y'iyo ndirimbo n'amakuru nababwiye, ariko kandi uno muririmvyikazi nawe nyene yatumenyesheje yuko afise ibindi bikorwa bikomeye cyane agiye gukora inyuma yo kuboneka cyangwa kugaragara muri filme yitwa Irondo. Agiye kuboneka mu bindi bikorwa bitandukanye, ni Blina Queen cyangwa Blina Janet. Indirimbo yiwe yitwa I Don't Care. Reka nayo nyene tushoboye kuyikurikirana mu kanya, hanyuma turaza kuhereza n'inturu y'umuririmbyi Wawa, then tuzoba turiko turakira umutumiro wacu. Akarimbo rero kitwa I Don't Care, karimbo ka Blina Janet. Reka dukurikirane uyu muririmvyi nawe nyene ubu yambwiye neza yuko ariko arakora ibindi bikorwa bitandukanye na Wawa. Akarimbo kiwe kitwa Doli. Reka tugende na Doli, hanyuma cyababwira ibikurikira. Umutima wawe ni Doli, urukundo rwawe ni Doli, indemo yawe tejoli. Sorry baby, please numviriza, ndakubwiri iri ku mutima, begurazi yuko je ngukunda. Indirimbo yitwa My Dream, Yeah. Tiko? Kwa My Dream. My Dream washatse kuririmba iki ga William? My Dream, uri kumva My Dream bisigura ko ari indoto. Na n'ubutumwa natanze kuko jewe ndacyari umwana, sindatangura byo gukundana,
mvuze my dream bisigura ko nahaye agaciro umukobwa kumubwira ko ari iyo ndoto yiwanje. Ego. Indirimbo yaje gute kugira ngo yandike? Ni wowe yanditse canke n'umuntu yakwandikiye arayiguha? Ndiyandikira jewe n'imuziki. Ego ndandika jewe. Ni kugira ngo ico cyumviro kize wari muri mood imeze gute? Ni giki cyakujemo kugira ngo uvuga ati reka nandike muri sujet na cyane y'urukundo nkuko wabivyivuga ati just ndakundana ariko vyakwinjiyemo gute kugira ngo wandike indirimbo y'urukundo ariko kandi nabo taranakundana? Ni situation z'abantu benshi bakundana. Manda bibona ndafise n'abagenzi bansumvye imyaka bakundana. Ni vyinshi babura bavuga ndumva ni vyinshi, so niho naciye nkurasije yo ya my dream kuvyo mbona mu bantu mu bagenzi banje. Okay. Ego. Mu ndirimbo zawe uririmba na cyane ubutumwa uworo utanga buba bufatiye kuki? N'urukundo nyene canke ubuzima busanzwe? Izindi ndirimbo usanga zifatiye ku buhe butumwa? Amasije atandukanye bivana situation mba ndimo. Bivana no uwo mwanya ndi kuyandika ivyo niyumviye ndirimba amasije atandukanye. Sindaririmba ivy'urukundo gusa, ivya life gusa, oya. Byose bishoboka ndaririmba. William uriga? Ego. Wiga mu kangahe? Mu 9. Mu 9. Birakorohera cyane kubona ugira umuziki hamwe n'amashuri? Ego. Ku ishuri ntacyo barakubwira abarezi abayigisha bavuga ati ibyo bintu wagiyemo? Oya nta kibazo. Abavyeyi? Nta kibazo kuko ndabikora byose neza. Ku ishuri ndagerageza, muri muziki nkagerageza. Nta munsi barambwira ngo reka iki kora kwanza iki, kuko byose ndabikora ku mwanya utandukanye. Muziki ndayikora muri vacances, amashuri ntayo nkayiga neza nkatora ku ishuri fresh. Abavyeyi baragushikira mu gikorwa cyo kuririmba? Ego baranshigikira kuri sana. Mbega uburyo bwawe ushira mu muziki bukora he? Kuja muri studio gusohora video, urafise video zibiri maze gukora, ofisi indirimbo zigera kuri 8 nkuko wabivuze. Ni promotion uronka, sponsor uronka canke ari umuntu agufasha agushigikira kugira ngo ibyo bikorwa ushobora kubishira mu ngiro? Umuvyeyi wanje ni pere wanje niwe ntangira mahera ibi byose maze gukora, ni pere wanje. Papa wawe? Ego. Nuva nuko papa wawe niwe manager wawe, niwe sponsor wawe byose niwe. Go. Reka dukurikirane akandi karirimbo ka William kitwa No Stress. Reka nako nyine tushoye kugakurikirana. Wumvise indirimbo yiwe ya mbere yitwa My Dream. Iyi ni indirimbo ya kabiri tugira dukurikirane yitwa No Stress. Katika maisha kuna stano na liwembe, dunia kimaskuru puku kapotea we. Fikiri kwanza kabla ya kutenda, usijifanye we una kalenda. Okay, Friday lecture turi kumwe na William asanzwe avahariya mu ntara ya Rumonge. Yatubwiye ibitari bike cyane, yatubwiye kuvyerekeye ibikorwa bye ariko arakora, yatubwiye kuvyerekeye ama video yiwe, ivyigwa n'ibindi byose yashoboye gukora. So indirimbo yikoze ryari? Sindavyibuka kwe, ariko ni muri 2019. Video nayo nyene mwayikoreye rimwe, audio video. Yego. Iyi ndirimbo ya My Dreams yo wayikoze ryari? Muri uwo mwaka nyene. Mu kwezi kwa kangahe? Kwezi wibuka? Wapi? Rafisi ikibazo cyo kwibuka? Oya gusa sindavyibuka neza kwe. Urakora gusa bikaca bigenda? Oya ndakora gusa, urumva sindavyibuka neza ko nayikoze mu kwa kangahe. Ngira wapi? Ubu turi mu kwindwi. Ngira nayikoze mu kwa 5 canke mu kwa 4. Okay, ni ndirimbo yiwe yitwa My Dream, ariko iyindi ndirimbo kumbure ugiye gukorera video canke audio shasha muri no mwaka wa 2020 ni abiriyo ndigupanga ingene nza kubikora neza.
yego bado sindabishira habona. Kugira ngo ukore igikorwa cyangwa gisohore bigenda gute? Ni watubwiye ku muvyeyi wawe ari wagushigikira, ni muvyeyi wawe akubwira ati harageze uko dusohora indirimbo canke ko tuja muri studio, canke ni wowe umubwira ati papa je nshaka ko tuja muri studio kugira ngo dukore ino ndirimbo, canke iyi numva neza yuko nahejeje kwandika no kwishira muri melody? Je ndabimubwira kuko nije nsanzwe ndavyandika. Je ndamubwira pere ndi tayari, amahera akaboneka nkacanja muri studio nkakora. Nabahe barinji wifuza yuko uzoshobora gukorana nabo ngaha mu Burundi? Aha, Kidumu, Natasha, na Big Fizzo. Kubera abo baririmvyi? Kubera abo baririmvyi kuva kera abakunda, ndarifuza no kubabona kuko batanguye kera imbere yanje. Bisigura ko nkakora nabo abona aba legend bakira batanguye kera imbere yanje, biza kumfasha, biza kunshika naje ahantu. Abo warababonye maze kuronka akaryo ko kubabona canke? Maze guhura na Fizzo abandi niraronka akaryo. Yego. So muri kano kanya turi muri Friday Light Show, ni kiganiro turi live. So ndibaza bariko barakubona mu ntara ya Rumonge, mu ntara ya Makamba, mu ntara ya Rutana, Ruyigi, Cankuzo, hari mu Camazi hose bafise ama decoder ya Star Time. Muri kumara dukurikirana neza cyane. So nshaka rero umuntu akubwiye ugire nani freestyle tashogenda, takubwiye freestyle ariko nkaguwa freestyle yiwanje je apana iyo mu vyo wibaza wewe ko shaka kugira freestyle hanyuma kacungirira kapera. Ndakubwiye tugende na freestyle, ndaguwe sujet hanyuma ucumbwiye, birashoboka? Umaye sujet ngaca nkora. Turagerageza kwanza kumva sujet ari sujet ukunda ni yayo mu ndirimbo? Izi donc imistari iza cyane kuri sujet izi mu rukundo, ubuzima busanzwe, iki beef ibi? Beef. Usanzwe ufise beef n'umuntu? Oya, gusa je ibintu vya beef bihora binyohera gose mu mutwe. Sawa. Sasa iyo beef ushaka bigirane na jewe? Iyo beef ushaka bigirane na jewe ariko izina ryanje rigume rigaruka, siko? Tagiye rero. Nakuwa ngumu. Eti soki jiko ni zaidi hata ya mwiko, vile navyokuona rafa upo na kuona ukijifanya unajua sana kuliko wengine wakati kumvulana sijui hivi wapi. Wapi. Okay, big up ariko agerageje. So William, uriko raba ibikorwa vyawe ubikora uri mu Rumonge, kugira ngo ibikorwa vyawe bishike ibujumbura kumbure, ni giki wari ukora kugira ngo bishike ino? Apari papa usanzwe agushigikira mu bikorwa vyawe mu buryo, ninde agushigikira cyane kugira ngo ibikorwa vyawe bive mu Rumonge bishike ibujumbura ariko kandi bigende ahandi hose mu gihugu cy'u Burundi? Nuko hicho kintu n'ubu kiracangura. Ani bive hariya bishike ino, iyo ngora ndayifise. Ego kandi ndifuza ko umuntu azobimfasha neza, bizove birava hariya bizino canke nzoze gukorera ino nyene. Uko ndavye uko ndi gukora hariya mu Rumonge barankunda sana. Yego. Me ino sinzi ko ari benshi banshigikiye sana, uko usanga bingura sana gukura ibikorwa vyanje hariya bishika ino birangura sana. Yego.
Ego. Urakoze cyane. Ndibaza rero abashobora kuba bashaka kushigikira William, murashobora kumushigikira mukanya muraza kumva aho mushobora kumurondera cyane kuri social networks ziwe kugira ngo mushobore kumufasha. Ndamukiriza uwo mupeti uti courage ndi Abel Mucharama. Merci. Okay, imbere ko tubandanya shaka dukurikire kandi indirimbo yitwa My Dream, imbere yuko tusubira kandi kubandanya dukora kino kiganiro cyacu. Indirimbo yitwa My Dream ya William, reka tuyikurikirane kuko niyo ndirimbo yiwe nshasha maze minsi asohoye. Okay, indirimbo yitwa My Dream ndibaza twashaka kuyikurikirana, na shasha nino ndirimbo niyo tashaka kugira ngo mushobore kuyumva, muyibone, muyirabe neza. Y'umuririmbyi William asanzwe avariya mu ntara ya Rumonge. Tugiye ati arafise ibibazo na cyane kugira ngo indirimbo ziwe zive mu Rumonge ziji Bujumbura ziji Gitega Ingozi bamubone, kecari kibazo ariko kandi papa wiwe niwe asanzwe ariko akurikirana ibikorwa byiwe buri munsi niwe asohora amafaranga kuja muri studio, kuja muri video shooting n'ibindi. So William, urafise Instagram, Facebook, YouTube, izo social networks aho witwa gute? Twa William Burundi zose? Yego. Muri Instagram hose, Instagram, Twitter, Facebook page, YouTube hose. William Burundi. Kuvuga umuntu ashaka acha ibikorwa bya uraposta imisi yose canke? Yego, ndaposta imisi yose. Kenshi canke imisi yose? Kenshi. Yego. Numva umuntu aje kutemberera page yawe ntashobora gusanga ikintu wapostinze mu kwezi kwa kabiri. Oya, bishasha. Yeah. So muri plans yawe umwaka turabona neza uko tugeze mu kwezi kw'indwi, plan ya 2020 ni izihe rero? Plan ziriho ni nyinshi. Gusa ndi kuraba ukuntu nkakiriya kibazo wambarije ngo biza biravari yabishikino. So plan mfise ni nyinshi. Me nkaraba ni gute no korera hariya bigashikino bica biba nk'ibintu biri kunkura ingufu zo gukora kenshi. Umva nkakora nk'uko umwaka indirimbo zibiri gusa, kuko nkiyumvira none nkoze indirimbo nyinshi nkakora ama video no bandi gukorera hariya nyene mu Rumonge, bikarira hariya mu Rumonge bikareka basi gushikino mu Bujumbura. So nkaraba ni gute nokora byiza bishoboka, nkabona ko nokora bikeya nkaza ndabirunga ikintu. So mvuze kuri plan nyinshi. Ndi kuraba plan zozo zisaba amahera. Ndi kuraba none amahera nkayakoresha hariya mu Rumonge ni nk'ubusa, kuko hariya mu Rumonge ni benshi bamaze kumenya. Go mbanye ngiye nkurira hariya nyene abanyarumonge ni nk'ivy'ubusa gusa. Umva nyene kwanza ndabukunduro nk'abantu bazuza baramfasha ino ibintu byanje bibe biragenda neza. Ushaka umuntu agushigikira kugira ngo ibikorwa byawe bibandanye kure cyane. Umva umuntu aza gushigikira papa mu bijya yari ko aragufasha mu gushigikira umuziki wawe. Yego. So indirimbo watubwiye indirimbo umaze gukora indirimbo ndwi, mu zindi ndirimbo ukunda cyane turashaka tugirire akapera y'indirimbo mu ndirimbo ukunda cyane ariko yo mu hip hop. Ya hip hop Yutarakora yutaratukorera hip hop, yutaratukorera akapela ariko iri mu mudi wa hip hop. Mashikaji tunde juu tukale bado sijafa, wananiita dogo janja wakati ujanja sina everyday. Wanatamani nishindwe ila say kila siku niko juu, nitazidi kufunika hadi mwisho wao, mwisho wenu tilalila. Mimi kiendelea kama kuku ikiwika, bas fungulia maana nasikia kiki la sokwa pikipiki. Mda wote mkiniona mnione kama simba na sio chui wa pori, mda wote kuzurura misemo haina maana ni kipi na zamiri. Hiyo itagude itwa na kurap. Na kurap. Yego. Na kurap ni ubutumwa. Ni ubutumwa nyene bimeze nk'ibintu vya bifu nyene. Okay. Bimeze nk'ibintu vya bifu ariko ni vya bifu nyene.
oya si vya beef gusa, ni benshi bambwiye ngo dogo tanguye gukora beef ukiruko ivyo biraza gukonera mu muziki, nkababwira wapi gya si beef nakamye ndakoze ko kwitapa nyene go yeah sawa so uriko uraraba ibikorwa byawe aho watanguriye gushika none munsi, urashobora kwiha amanota ngahe? Uravuga ati jewe ngeze ngaha, aho ngeze ubu ndashobora kuba nashize ahantu hameze uku, haracasigaye urugendo rungana uku. Uriko uraraba kuva utanguriye igikorwa cyawe cyo kuririmba, maze gurabe ukuntu ndi gukora maze gushika kure, ariko si cyane kuko ngitanguye byari bimeze full sana, ariko bigiye kumera neza kuko na ugiye kuraba muri YouTube yanje nahinduye na account ya mbere yariho za ndirimbo natanguye akome, naciye ndayireka, naciye nangurira mu kuri no stress, iyo ni account ishasha no stress my dream iweje, ni kujya nabonye ko maze guhinduka akantu, uho uravye vya kera nakura nyene nka jeje nyene gusa ivyo mwisite nyene, ariko hageze umunsi wari umunsi duhuye na Fizo, naciye mpindura na account ntangura gukora neza gushika ubu. Yego, account yawe ifise abantu bangahe ya YouTube? N'abantu bake, si benshi. Nabangahe? Ni nka 300. Amajana 3. Umva William aracakeneye support cyane, kuvuga ubandanya ugira subscribe muri channel yiwe YouTube yitwa William Burundi. Yatubwiye yuko afise Twitter yitwa William Burundi, Facebook William Burundi, Instagram William Burundi. Ubandanye mushigikira, ni umwana akiri muto akeneye gushigikirwa, ariko kandi wumvise neza yuko afise impano. Ikirengeye vyose nuko ashobora kuririmba hip hop kandi akaririmba na R&B. So urabona neza yuko numuririmbye ashoboye gushigikirwa, aracari umunyeshure afise imyaka 15, yiga mu mwaka w'9. Umushigikira muri kano kanya ni papa wiwe, kumbure harashobora kuboneka n'uwundi kugira ngo ashobore kumushigikira. Arafise ibibazo, aravuga ati ndakora indirimbo zanje zikamenyekana mu Rumonge cyane, ariko nshaka yuko izino ndirimbo zimenyekana mu Burundi bwose, zimenyekana mu ntara zose z'igihugu, ariko na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Aravuga ati kumbure imigambi ni myinshi, afise amaplan menshi, ariko ayo maplan yose nashoboka mu gihe amafaranga canke uburyo butaragaragara canke butaraboneka. Rero ivyo vyose wumvise ni ivyo ushobora kumufasha. Turazi neza yuko gato gakura, ariko gashigikiwe, na cyane cyane urashobora kumushigikira no munsi, ejo akazoba igihangange gikomeye cyane, gutyo ukazoba ushigikiye umuziki w'u Burundi, ukazoba ushigikiye umwana w'u Burundi, umwana w'igihugu cacu c'u Burundi. Hama tiko turaheraheza, William, nakaye akajambo wobwira abariko baragukurikirana na cyane muri kano kanya tiko turarangiza kino kiganiro? Akajambo nababwira na kandi si kamwe kandi mwanda kavuga turejo, nuko bomba hafi mu account yanje yose, mu social media yose, ko bambaye hafi niho nobona ko maze gushika ahantu. Jengene ko baba hafi yanje cyane muri YouTube, Instagram, Twitter, kuri Facebook page yanje. Yego. Yeah. Umaze kuja mu biteramo mu Rumonge vyinshi cyane. Igiteramo gikomeye umaze kujamo ni cyahe mu Rumonge? Igiteramo wowe nyine avuga ati kino giteramo cyarimo abantu benshi, cyarimo abarivyi bakomeye, niki? Cyari igiteramo cha Slay. Na Slay? Yego. Muri 2018 dibaza cyane. Yego. So abantu barakwakiriye gute mu giteramo? Muri flow zawe, muri performance? Baranyakiriye fresh kandi ndabashimira kuye. Yego. Yeah. Okay, tumushimire cyane William, na cyane muri kino kiganiro cyacu yaduhaye no munsi.
mwumvise ibitari bike, mwumvise ivyo abasaba, mwumvise ivyo ashaka na cyane cyane kuko mumushigikira muri social media ziwe, social network ziwe zose. Mwumvise yitwa William Burundi. Tugushimire cyane ko dushimire cyane abantu bose bamba bariko barashigikira William, tutibagiye umumenyesha makuru mugenzi wacu yitwa Elvis Giroux asanzwe yakora ngaho kuri radio Izere FM, n'abandi bose bakunda kumushigikira, yatubwiye papa wiwe, ariko n'abandi bose bama bariko baramushigikira, kumbure Good Father arazi yuko ariyo studio yiwe ya mbere, Mr Good Father n'abandi bose mwagiye murashigikira uno muririmbyi. Imana ibahezagire cyane, turagushimiye cyane. Gusa nitorangiza tutakurikiye iyo ndirimbo yiwe, ushaka entre No Stress na My Dream, dusubize mu yihe? My dream kubariyo shaje. My dream. So my dream niyo turangije ko kino kiganiro. Reka nanje mfate kano kanya ndamushimire cyane William ndagushimiye cyane kubona washoboye kuza ngaha muri kino kiganiro cyacu. N'ubwa mbere ariko subwa nyuma tuzokutumira kandi mu kindi kiganiro, kandi umunsi wose uzofise bishasha urahawe kazi ngaha ni muhira siko tuzogushigikira. Ufise indirimbo nshasha uzoyituzanira tuzoyivuza siko kugira ngo tushike igikorwa cawe. Hanyuma kandi nundi wese ashobora kumushigikira ariko kandi nshimire mwese mwashoboye kudukurikirana. Nishimwe Thierry ari hariya mu ntara ya Muyinga n'abandi bose bari ko baratwandikira ubutumwa, turabashimiye cyane. Turashimiye mu buhinga bw'ivyuma Nizi Nestor yashoboye kubana natwe muri kino kiganiro. Nshimire cyane na Mika yashoboye nawe nyene kudufasha kugira ngo amajwi ashoboye kubashikira atankomanzi. Nito DJ Rafa, Mr Home, Mr Nyumbani, Rafael Nyandwi. Imana ibahezagire mwese. Hanyuma kino kiganiro chamakiba ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha zine gushika igihe cy'isaha 6, ariko akaca haba rediffusion, ni kuvuga isubigwamo ry'ikiganiro ku munsi wa gatandatu kuva igihe cy'isaha 8 gushika igihe cy'isaha 10. Turabashimiye rero, Imana ibahezagire. Ciao.